Wavuze ko ushaka kwiga ingene bakora website, application web canke mobile. Ushaka kwiga ingene wokora design nziza canke video ziri professional. Urihebuye ko wabuze aho uvyigira. Tubaha ikaze muri Hogi Academy, ishuri rishasha rije kubigisha ubuhinga bwa none. Kubera ibibanza biharuye, Nyaragasa mudusanga aho dukorera kuri Boulevard de l'Iprona, mu nzu Business House, niveau ya kabiri, ahahora hakorera ishirahamwe Econet Wireless, hagati y'imangazine T2000 na budget. Mwiyandikishe gutyo mutangure kuyiga n'abigisha babinonosoye. Mwifuza kumenya vyinshi, mwodutelefona canke mukatwandikira kuri WhatsApp ku numero 69 26 56 16. Sawa mabuji. Ni sawa. Amahoro. Amahoro. Yego. Ari mfise ikibazo. Karibu tuganire n'indani. Urakoze. Aha, ikibazo ufise n'ikibazo bwoko ki? Mfise ikibazo je ndi mu barabara singira aho wumva ntafise n'ico nkora. Shaka mumfashe. Ko mwotubatse ibyo dukora muzamukoze. Ne ibyo mukora. Akazi ushoboye n'akazi bwoko. Erega ngaha mu gisagara tubanza kukubaza akazi ushoboye. Je ndazi guteka no kuvoma ndabishoboye. Ko ndabizi byose ivyo. Wewe urazi gukoropa? Ndabizi mabuja no gukoresha kiya kintu gifise igiti bakoropesha uko ndabishoboye kweri. Ikaru igasigara yera neza. Ndabizi no ikoropa nkacisha ko nakandi gatambara gakamunga. Kumesa? Kumesa ndabizi gusa impuzu zera nizo kweri. Ngira zongo. Nabyo nyine umuntu yobandanya bikwigisha. Agasosi ndakazi rero mabuja arakantu abanyabujumbura bakunda ka bucucu. Mabuja je na bucucu no igutekera ya inda abanyabujumbura bakunda kweri. Yego. None bucucu bayitegura gute mu majambo? Ndabizi mabuja. Ndabizi kandi cyane kandi ayigutekera woryoherwa na mutama ndazi yoshima kweri. Ino ufata imboga ukaziteka ukacukaranga igitunguru n'ivyema n'ibindi birungo nyene cyo bibona hama ukacufata hajya bibize ukacucishamo ikimamiro nyene ugacucuma nyene kaciba bucucu ndabizi urumva iyo si bucucu nakabuye uzoba uri kurakoroga indagara umaze kuzicucuma zigahinduka je nagira nivyo nyene oya bucucu ufata utudagara ukadushira mu gasafuriya ugashirako ugakata gatunguru udutomati udukoto dufise ugasukako nibace bakoroga je bari babimbwiye uko gusa no bimenya amabuja no kuri mu mpayakazi no bimenya yego kwe umuntu yoza arakumenyereza bukebu agasosi k'inyama nako woshobora kugategura yo cyane gose mabuja ndakagutekeye kweri n'urutoke wo ruca n'ukuri agasosi k'inyama ndazi ugategura inyama zihiye wazitetse zigasha ukacukura mwajya amazi ugashiramwe yandi ukacushiramo n'ifu y'ivyema bibisi ukacukatiramo n'intore n'iviriringanya ufise n'udusombe wadutetse natwo nyene ukacushiramo tudakaranze Kachaka bagasosi kweri kinyama. Oya ndumva ivyo mu gisagara nturegereza kubimenya. Oya Chemva ruguru gusa ndamaze iminsi myinshi no kweri tari mike. Wabahiye. Je nashikiye iyo mu gisagara mu bagenzi. Abagenzi usanga uri muri ya marigara yamavugwa. Oya je marigara naja ko gusa nagenda ahantu bita mu makota. We usa n'abantu bankuru umogi. Oya nta rumogi ndakoza ku munwa kweri. Nta numwotsi wago ndumva ukuntu. Neko amaso ya umengameze ukuntu. Kubera namaze igihe kinini ntasinziriye nyene kubera ubuzima ngoma niyumvira. Wiyumvira cyane. Kubera mvuye ruguru byarangoye kuronka abagenzi naho ndara. Unera amakenga ariko ndiko ndaraba ibi bintu. Oya muvyeyi. Sivyo umwana asha avuye ruguru. Ibirega ku mutima ntibiriko. Je ndi umwana n'ukuri w'imico. W'imico? Yego n'ukuri kweri. Aha nukuvuga ko ni wamara gushika. Ntuzapfa tugumuka nukigira bya bindi abandi bigira wewe. Je nzobabera umuntu mwiza n'ukuri. Kandi nzogufasha ibikorwa byinshi cyane. Asha. Je mbona ari nkeneye umukozi ariko
sishaka umuntu aza kumbuza amahoro ndabishoboye sishaka umuntu warumogi ngaha nta rumogi nta sishaka umuntu n'umwotsi azoja wago kumenesha ibanga mu babanyi nta na supermarket kuko abana bubu bashitse mu ngo z'abantu bacumenga bagomba kwishira abantu bo hejuru sivyo je nzoguma nduwo winjire ngaho uzi yuko kuwinjira ariko uzohasohoka atakirinze gusabwa gusa nzohakurwa nk'udufaranga uduhera uzoturonka mugabo naho nyene wifashe neza mu rugo je nzokwifata neza ntumenagura ibintu ntuzigize amakono ntufuvye impuzu oya ndafise inguvu ko yeri zo kumesa reka mbwire mutama ego muzoba mukoze wowe mbona arizanye mama gi sa jedeo ni wewe ninde yamuzanye je yadodoye ndamugururira abamukumbwira mwene wacu jedeo ni wewe apagi umviriza ndakubaza uyu muntu uramuzi ni mwene wacu muhira umwana akubwira si uyu uramuzi nawe ni mwene wacu turavukana uyu data umwe na mamumu wabonye papagi wabonye jedeo ni wewe wagiye ino kamera uku oya ntacu jedeo ndumiwe sawa none wewe washitse ngaha mwene wacu ni wowe wabaye uko ukuntu wabaye shaka ukuntu usigaye hari ikintu ariko ndatahura nkeneye kumenya ko wewe ukuntu washitsa ukarengana izindi mpango zose ugaca ku rugo ngaha ni imana nyene mwene wacu ni imana yabikoze je mama ruguru yaragwaye data aragurisha ibitungwa byose byahora bidufasha kugira ngo amuvuze byaranze n'amahoro maheruka kwitaba imana sawa we washitse ngaha gute kandi nzi kuri kwishuri nufashwe nande nari kuguma niga ruguru ufashwa nande nirwa ndurira ibiti nkoroka wumvise nahise nakubwira ngo nakuba uyu mwana afise umudayimoni nashaka kwiga niga bukebuke wewe naricaye neza ndakubwira inyuma y'urubanza rwacu tituduge ruguru umwana wa mama mbona umuryango ngoya ko tuzaba turagenda umviriza tumaze turaronka n'utubebe titugenda kwereka abana banakuru ngo tuzoba turagenda ndakubwira ati rungi kubufasha ruguru mwabuje twabaye hatakirufa wowe doreka uburozi buri ruguru reka ntaho notwara umwana gusa tuzoza yorindira amafaranga nayo yo gufasha abavyeyi n'abana jewe amahera nayacisha kuri rimikashi ahubwo nivyo ndiko ndamubaza wewe nta n'umunsi umwe nawe warinze apfana intuntu yo kukubona nararungi je naco ntakoze mama giri ibintu byose narikoze mama yarinze apfana intuntu yo kukubona mama yapfuye wavyumvise oya mama yapfuye niho naheruka no kurya gatoki oya sindavyiba niho naheruka kurya gatoki mama yarinze apfa atakubonye kukubona wabonye wumvise uracavuga iki imbere y'abantu urutagenda mubarabara warabaye umubozi tumaramaye turajakaye abantu batwibaza gute papagi kuba ufise amahera ariko niwibuke umuryango wawe niwibuke batoyi bawe niwibuke mama na papa aribo bakwibaza uraduga basi data kubone uraduga data kubone papagi uramenesheje ibanga mu muryango wawe ubu bazi ko je ndi umugesera kuko abakobwa bindi bujuba batuzi nabi bazi ko nakujayo umugore wawe bazi ko nakuroze ufise amahera ntavyo bakubwiye ndetse nivyo uri kuribaza twabajije n'umugore watwaye yaguhinduye wumvise mama arapfutse abonye umwuzukuru n'umwe ndagusabye ko aka gakengere n'aka gasuzuguro nigiki ntakoze nigiki ntavuze ariko gacumenga mbaye umwasi imbere yawe sawa mama gi abo umwasi imbere yawe vrema mama gi mbiriza nakubwire ikintu kimwe ikosa ndagemeye byukuri narakoze ikosa kandi byukuri narahemutse mu muryango yanguma nangara mwene wacu ari umubosi ariko nagomba kubwira ikintu kimwe reka nakubwira ikintu kimwe amakosa narayakoze mwene wacu byukuri narahemutse ku muryango sinabaye umuntu mwiza imbere y'umuryango gushika naho na mama mvyara twabimenya bari kubitubwira gute wowe ubwawe udashobora no kurungika akarimikashe ngo yifuze sawa mumigi ntacu ivyabaye vyarabaye kosa ryarahabaye narakoze amakosa sinabaye umwizigirwa mu muryango wanje urana gushika naho mwene wacu abaho nabi umva ko yashikiye no mu gisagara kamugira nabi ariko ntacu reka uyu mwene wacu jewe mpigi ndaza kumurihira itike
asubire rugo abandanye ishuri ico nigikunda papagi igikunda uyu tumushira mu nzu n'umwana mu bandi tumurere hama asubire kw'ishure tumurire buri kintu cose mamagi umviriza ndiko ndakubwira ngaho mu gisigara ntuko hameze naho kwikwegera abantu oya ndakubajije ge twari mwishengero bavuze ngo urugo ni bangana ni babiri umugisha n'abana none twikwegera abantu ndiko nzo mukurikirana mamagi nzobikora nzomuha amahera y'ishuri bikunda turashaka ko tumufata neza urabona aje muri saro bamuringaniye mamagi ivyo uri kurabivuga oya ni wowe uri kurabivuga mamagi ni wowe uri kurabivuga madam nyene amafaranga Imana yaduhezagije wirigura yayayisha hanze aha kubanza yafashisha umuryango wawe ivyo vyose urumva ko uzokwicara ugatekera neza cyane sawa birabuko bibaye birabuko bishaka naco je niwe namushinze eje kizoba nibizoze bingarukako hama bisigaye navyo mama gihe tora basi raba ukuntu utunganya kakumba kagakona umukozi araramwo hama azorarara haba abandi barara agaki nta materiri yo muri kya gikoni umukozi araramwo no cyame ntaja kuryama mu gakoni ajyama mu nzu nkuru inzu nkuru none acaryama he aryama arabura hajyama uyu ni mutoyi wawe ntabura hajyama naje nakubwiye ntabura hajyama cyo tuma ngomba imateri reserve hajya mukozi na y'urugo ajyama indani mu nzu acaryama he ajya n'amaraso amwe muri amaraso amwe ndega ndamwemera niko ndakubaza ahantu harara mu nzu nkuru cyara he araryamana na gi reka wewe wacu nahuzi imbaraga satiriho ibihere bihari ararana n'umwana wiwanje bayigonira hari umvize ndakubwira ikintu kimwe yoje singo umuntu aratangura ibintu byo bwishimira no kungaza ibyo sire bishaka urabitse ko namye ndabikunda ibintu mwene wacu nusuvya kumukunda kandi aryamye hajya ndabizi ko ni VIP bivanye na ruguru ijya ni VIP ndabizi hari matero rarako ruguru ucumushira muri kiya gikoni hajya umukozi yarara hama ibisigaye navyo je nibaza ko atakibazo uyu naja kuryama mu gikoni ndabikubwiye aryamana na giku matero imwe nakare kagikarara karitembagarana karyamana na se wabo kabona imiryango karyoherwe sawa urazi ikintu kimwe no kubwira ikizoba ni wewe ibintu byose bizoba ni wewe ntumbwire nk'umwana aragwaye ntumbwire oya ni wewe ntuzumbwire ikintu kubera ko ntega imitego reka je ndahazi rugo umwana agwaragwa ndahazi ruguri wacu ndahazi nico gituma utajayo tuzojayo nasubari tuzojayo hama ibisigaye navyo reka mbandanye yo naringiye sigarura mwitaho mwereke hajya anye Bosco yarara muri wa mukozi oya je nakubwiye sindamuranza mu bakozi mama kinyumvira hari gitu mama kinyumvira nakurisha kunyumvira oya kwari cyo shaka rero cyo mama yanje kumushoppingira yambare neza seni ngwatiki erega babagenzi babaje basanga yambaye kuba dutwenga oya genda utora kuri konte yose umugurire impundu zose umugurire byose umugurire mugabo we ubu rero ugira uwerekane ko umukunda gose gusuma wahereye kera unteranya nabi wanyu buho rero biraheze muzosubira kuzurana uri kuramutuma rero ku muvye yasigaye ko jewe naguteranije nabi wacu none nubu kuri kurabikora oya papa ubu nyano gira ufata ubutunzi bw'umuryango twarondeye imyaka n'imyaka uzesagure kuyu oya uyu tutegereza mana yanje akako karamutse gashitsa mu gisagara abiraheze ngo naco mushiraho nahora njyama rekana nayo majambo sharekana nayo majambo kubera ko abantu bikigiye mudashaka kwitwararika imiryango yanyu ibi bintu birababaje cyane uyu we yaje uyu azohinduka nk'umwana muri uru rugo abe umwana w'iwacu umufashe kira kintu genda ariko ndazi ko amaherezo ya byose ni mu nzu kandi bizogenda neza nakuntu umbabariza umutima erega naje nashaka kubona biwanyu ubore yaje akako gashitsa tuzokarira neza tugafata neza kiga amashuri kaminuza n'ayandi mashuri yose bigende neza kugira umuryango wawe nanje unshimire ndonke ijambo muri famille